bino biganiro vyacu. Mu kiganiro giheruka twarabamenyesheje icabaye imbarutso y'ukwaduka kw'intambara ya mbere y'isi, nako kukaba kwabaye igandagurwa rya samuragwa w'ingoma ya Autriche-Hongria, umuganwa François Ferdinand. Muri kino kiganiro tugire turabire hamwe icatuma indwano y'isi yategerezwa kwaduka n'ingene vyabandanije gushika irakwiragira isi yose. Aha ni kuri Ikiraro TV, muri kumwe na Murewa Zeno washikiriza ikiganiro. Muri make ivyatuma intambara ya mbere y'isi yashobora kwaduka ni vyinshi, ariko vyose bifatiye kuri kahise ko kwihagira ibice vy'ibindi bihugu. Kuva mu ntango y'ikinjana ca 20 hariho agashavu hagati y'ibihugu bimwe bimwe vy'Uburayi, aho ni nk'Ubufaransa n'Ubudagi, aho hariho intara Ubudagi bwari bwaranyaze Ubufaransa nk'intara ya Alsace hamwe na Lorraine. Ubudagi burongera buriyagurira kuri Pologne, aho ndetse ikindi gice caciye kimigwa gitwarwa n'Uburusiya, hama ikindi gice naco gisigaye gica gitwarwa na Autriche-Hongria, nayo ikaba yari empire ikomeye cane. None ni igiki kitagenda neza muri ubwo Burayi? Autriche-Hongria yashaka kubandanya yiyagurira ubutegetsi bwayo gushika no kuri Serbia. Aho naho hakaba ari hamwe hari ubugwi bw'abagumutsi benshi bashaka ko ndetse bikukira. Ico gihe kandi Ubudagi nabwo bwashaka kwiyagurira, kuko n'ibindi bihugu bikomakomeye vyari bifise ubundi burere vyagize abacakara bavyo. Aho ni mu mwaka w'1914. N'Ubufaransa bwari bufise abacakara muri Afrika, Ubwongereza muri Afrika no muri Aziya. Ubudagi nabwo bwari bumaze kwigarurira ahantu hake cane hashoboka. Gutyo rero bwari bukeneye kumera nk'ibindi bihugu. Kubera rero ubukeba bwari hagati y'ivyo bihugu, ibihugu vyinshi vyari vyarasinyiraniye contrat z'ubufatanye kugira ngo hagize igihugu gitera kimwe, ikindi kizogitabare. Aho dusanga nka Royaume-Uni, Ubufaransa n'Uburusiya vyari bifitaniye ubucuti. Ubudagi, Autriche-Hongria hamwe n'Ubutaliyano navyo vyari bifitaniye ubucuti nyene. Ngaho rero ryagandagurwa rya François Ferdinand rirabaye itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1914. Ngiyo Autriche-Hongria isavye ko haba enquête, amatohoza yimbitse kuri ubu bwicanyi muri Serbia, kuko uwamwishe yava muri ico gihugu nyene. Ngaho leta ya Serbia iravyanse, iriyankiye. Gutyo leta ya Autriche-Hongria ica ironka icitwazo, igitanguza indwano yeruye kuri Serbia. Ngaho intambara irasutamye. Aho turi kw'itariki ya 28 ukwezi kw'indwi 1914. Ariko none muti ni kubera iki iyo ndwano yahavuye itandukira n'ibindi bihugu? Mwibuke ko hariho ubufatanye hagati y'ibihugu. Hakoreshejwe rero rwa rukino rw'ubufatanye, mwibuke itariki ya 28 ukwezi kw'indwi 1914, Autriche-Hongria irateye Serbia. Agahugu gatoya ariko kunze ubucuti n'Uburusiya, igihugu kinini kandi cy'igihangange. Gutyo Uburusiya buba buregeranije abasirikare kugira ngo butabare Serbia. Hanyuma ingorane ikihaba nuko Ubudagi nabwo ari mukeba Uburusiya, narirya bisanzwe bisangiye n'imbibe. Ikindi naco, iryo yegeranywa ry'abasirikare b'Uburusiya ryarateye amakenga Abadagi. Ikindi naco kandi
Ubudagi bwari bufitaniye ubucuti na Autriche Hongria. Ubwo nyene inyuma y'iminsi mike cane itariki imwe y'ukwezi k'umunani 1914 Ubudagi buca butanguza indwano ku Burusiya. Hanyuma iryo yegeranywa ry'abasirikare b'Ubudagi naryo rica ritera amakenga Ubufaransa, kandi nabwo ari inshuti y'Uburusiya. Ngaho Ubufaransa nabwo buregeranije abasirikare kugira ngo burwanye Ubudagi. Ubudagi buti aho nari naragushakiye ngiye nakuronka. Itariki 3 ukwezi k'umunani 1914, inyuma y'iminsi itarenga 2 gusa, Ubudagi buca buratanguza indwano ku Bufaransa. Nguko rero uko mu minsi idashika n'amezi 2 Uburayi bwose bwari bwinjiye mu ndwano yeruye. Ngaho rero ibihugu byose biregeranije abantu babyo, abagabo, abagore, imisore n'inkumi ngo barwanire ibihugu byabo. Bafata ibitwazi, imiduga yahora itwara ibintu n'abantu, ikintu cyose cyashobora gufasha mu kunguruza abasirikare bijana ku rugamba. Ngabo Abadage banje kwihwabira Abafaransa ngo kubera Uburusiya ari bunini bizobagora kwegeranya no kunguruza abasirikare babwo. Mu gutera Ubufaransa ngabo baciye mu Bubirigi, igihugu ataho cari gihagaze, kugira bashikire Paris vyoroshe. Ubwo nyene Ubwongereza buratanguza indwano ku Budagi. Ngaho urugamba rurabandanije, ibindi bihugu bikaza birashikirwa mu gushigikira ibyo bifitaniye ubucuti. Ngaho barashitse no mu bacakara babyo, ibihugu bikoronijwe navyo bitangura kurwana. Aho hose abana b'abantu bakaba aribo bariko barahahonera. Ibihugu by'ibihangange birondera kugwiza abasirikare mu makoloni mu bacakara babyo, hama bigwanirayo. Gutyo Ubudagi buca buratakaza Togo hamwe na Cameroon muri Afrika. Inyuma yo kubona amakuru batari biteze, kuko indwano igitangura bari bazi ngo izomara umwanya rumara, mu 1917 abasirikare benshi abatapfuye bari bamaze kurambirwa. Nk'Abafaransa bari basigaye banka kuja ku rugamba kuko bariko biciga ubusa, basigaye baririmba indirimbo z'umwiheburo, basenga basaba ko iyo ndwano yohera. Abagore basigaye muhira bakagira imigumuko ngo iyo ndwano nihere abagabo babo batahuke. Burya indwano yagiye kurangira abantu nka bose babishaka. Bose hamwe abagumukiye ababatwara mu basirikare bari hagati y'ibihumbi 30 hamwe n'ibihumbi 40. Abo bose rero nta kigongwe n'ikibabagwe bagirirwa. Muri abo abashika 554 baciriwe ubwo gupfa. Muri abo 45 bararashwe babona. Mu mwaka w'1917 Abadagi bashaka guheza iyo ndwano aribo bayitsinze. Ngabo barahinduye umukenyuro, aho baciye bagwanira ku ruhande rw'ubutunzi, kurwanira mu mazi. Ni ukuvuga ko abasirikare bagwanira mu mazi b'Abadagi bitwa U-boat barasa ikintu cyose kiriko gica mu mazi atari wabo. Barashwatanisha n'ubwato butwara ibidandazwa bw'Abanyamerika. Ngaho kubera iyo mvo Amerika nayo iba iratanguje urugamba ku Budagi. Mu ntango y'umwaka w'1918 Abadagi bari bazi ko bafise umwanya muto imbere y'uko abasirikare b'Abanyamerika babashwara, mbere y'uko bashwara Uburayi. Baca barihwaba ngo barangize abo bahanganye vuba.
ngaho guhera itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu 1918 abadagi barakubita urufaya ntamusiga ku bansi bahanganye, ariko nabo barihagarara ko gushika abanyamerika bashitse. Ngabo abanyamerika barashwaye mu Burayi, bazanye amashara n'amablende mashasha muri urwo rugamba. Ngaho abadagi barakubiswe, inkoho baterera hasi barayamanika. Igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 1918 haca harasinywa ihagarikwa ry'intambara. Inyuma y'amezi indwi urubanza rwaciriwe i Versailles bise le traité de Versailles rwagirije Ubudagi ko aribwo ntandaro y'iyo ntambara, babuca amande n'amahani yo kuriha no kubaka ivyononekaye byose mu ntambara. Ikiganiro cyacu kigarukiye hano. Mu kiganiro gikurikira tuzobamenyesha uko byaciye bibandanya, tubabwire n'abahasize ubuzima uko bangana, gutyo umwe wese azoheze abone ingene intambara itagira akamaro kuboba bibaza ko intambara ishobora kuba umuti w'ibibazo by'ubuzima. Ukaba rero uri mushasha mu gukurikirana ibiganiro byacu, reka tugusabe ukanda sabone ngaha hasi, wongere usangize n'abandi kino kiganiro bumve amabi y'intambara, gutyo twese hamwe tuyizibirire kure, tuyirinde n'abo tuzosiga. Murakoze. Hari kuri Ikiraro TV, mwari kumwe na Muregwa Zeno, naho utaha. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.